Waramutse neza nanone shuti munywanyi ibiganiro byacu hano kuri Burundi News TV ikaze turebere hamwe amakuru azindutse avugwa muri iki gitondo cyo kuri wa gatanu itariki 16 z'ukwezi k'umunani mwaka 2024 aho hazindutse amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravuga nga mu gihugu cy'u Burundi ariko kandi turaza no kubandanya twerekeza mu bindi bihugu bigiye bitandukanye hirya no hino ku mugabane wa Afrika ariko nanone tubandanya kugenda tunarebera hamwe andi makuru akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi na makuru akomeye cyane rero araturukanga mu gihugu cy'u Burundi aho musaba kubana natwe kugira ngo bashe kuba uwomenye byinshi cyane bigiye bitandukanye dore inkongingo nkuru rero turaza kugenda twibandaho mu kiganiro cyacu cyo kuri iki gitondo cyo kuri wa gatanu. Hari amakuru avuga yuko rero President Evariste Ndayishimiye usanzwe arongoye iki gihugu cyacu cy'u Burundi yaba yaramaze gufata icemezo cy'uko General Ari Guillaume Bunyoni wahoze ari ministre w'intebe nga mu gihugu cy'u Burundi cyangwa vice president akaba n'umuyobozi wa polisi agomba gupfa byanze bikunze. Cyakora amakuru aturuka ku begereye nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye avuga yuko uyu mugabo atagomba kuzicwa arashwe cyangwa ahawe ikindi kintu gishobora kuba cyo mugandagura, bikavugwa yuko agomba kuzajya yagirizwa gukorerwa iyicarubozo afungiye muri gereza nkuru ngaha mu gihugu cy'u Burundi nyine mpaka ashizemo umwuka nkuko amategeko yamaze kugenda turuka ibukuru akaba yaramaze kugenda agera neza nyine muri iyo bohero giwe. Abasanzwe rero bakurikiranira hafi ibyiwe n'abasanzwe bacungera iyo gereza bavuga ko akomeza kugenda akorerwa iyicarubozo nkuko twabandanyije kubibashikiriza mu nkuru yaraye iheze kubageraho nyine hano kuri Burundi News TV. Ibi byose biriko birakorerwa ubuzima bwa General Ari Guillaume Bunyoni rero by'umwihariko biriko birakogwa nyuma yuko hamenyekanye ko ari amabanga yoba yarabwiye umukobwa wiwe. Aya makuru yose rero hakomeje kugenda tuma bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi nga mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kwibashira nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye bavuga yuko ibyo byose ariko arakora azabibazwa byanze bikunze. Turaza no kurebera hamwe kandi handi makuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino ku isi aho hazindutse avugwa amakuru akomeye cyane mu gihe intambara ikomeye cyane hagati y'igihugu cy'u Burusiya ndetse na Ukraine. Uburusiya bwamaze kugenda bwemeza neza yuko mu ntara ya Kursk bwamaze guhitana abasirikare ba Ukraine bashika ku majana 270. Icyakora ahubwo icyo gihugu ca Ukraine nacyo pinyuze muri president wacu President Vladimir Zelensky yavuze yuko abasirikare b'u Burusiya bashika barenga ijana bamaze gufatirwa muri aka gace bamaze kugenda banafata. Amakuru kandi akaba agenda atubwira yuko nyine ibitero bikomeje kugenda byibasira n'izindi ntara zigiye zitandukanye ngaho muri ico gihugu cy'u Burusiya, ariko nanone hakaba hari n'andi makuru avuga yuko Uburusiya ubwo tanguye kuba bwoshiraho bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye nyine muri ico gice bamaze kugenda bigarurira. Ibingibi rero akaba ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda byerekana neza yuko iki gihugu ca Ukraine cyaba cyaraje kije aho kivuga yuko cyaje gutangiza iyindi ntambara bundi bushya mu rwego rwo kugira ngo kihimure kuri President Vladimir Putin usanzwe arongoye igihugu cy'u Burusiya. Ariko nanone abandi bavuga yuko umujinya wa Putin nuramuka uzamutse iki gihugu gishobora kuzisanga ahantu habi kikisanga mu bihe bidasanzwe nk'uko amakuru nyine ariko atugeraho cyangwa se nk'uko amakuru akomeza kugenda atusumira. Turaza no kurebera hamwe kandi amakuru akomeje kugenda avugwa nga mu gihugu ca Kongo aho bakomeje kugenda havugwa ingwano zikomeye cyane ndetse zikomeje kugenda zigwamo n'abasoda benshi muri kino gihugu, mu gihe nyamara impande zombi zidahwema kugenda zigaragaza yuko zoba zitazatanguye kubahirizwa agahenge kare karasabwe hagati y'impande zombi. Ariko kandi bamwe mu baturage nga mu gihugu ca Kongo bakomeza kugenda bavuga yuko batigeze bishimira na rimwe umwanzuro leta y'ico gihugu yobe yaremeye mu biganiro bimaze iminsi birabera i Rwanda mu gihugu ca Angola. Amasezerano nyine yavugaga yuko canga ibiganiro byemeje neza yuko leta ya Kongo yamaze kwemeza neza yuko agomba gutangura ibikorwa byo gusenya umwari wa FDLR. Nyamara ngo iyi FDLR akaba isanzwe ari inkingi ya mwamba ngaha muri cyo gihugu cya Kongo, bivuga ko yobe yifashishwa mu kugwanya iyindi mihari igiye itandukanye, ariko kandi ikaba inashigwa mu majwi yo kuba ari umuhari ukomeje kugenda uragira ingaruka nyinshi cyane ku baturage nga muri Kongo mu bikorwa bigendanye no kuba bababuza amahoro n'umutekano.
Ndabahaye ikaze mwese banywanyi b'ibiganiro byacu hano kuri Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanye kugenda bashikiriza amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye biba biriko bavugwa hirya no hino mu bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze rero turebere hamwe ibikomeje kugenda bivugwa nyine muri iki gitondo. Ndabifuriza kuramuka neza ndetse no kuramukana amahoro y'Imana abanywanyi b'ibiganiro byacu, abadukurikiye bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye, mu makomine agiye atandukanye. Ndabifuriza amahoro y'Imana cyane kandi Uwiteka akomeze kubagirira neza cyane. Abadukurikira namwe kandi muherereye mu bihugu bigiye bitandukanye ku mugabane wa Afrika, birumvikana ababanyi bacu b'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Kongo, Uganda ndetse na Tanzania na Kenya, mwese turabahaye ikaze mu biganiro byacu. Ababandanya kutwumva mu rurimi rw'Ikirundi ndetse n'Ikinyarwanda, mwese turabahaye ikaze. Abandi namwe kandi mugenda muradukurikira muherereye hirya no hino ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese tubahaye ikaze mu biganiro byacu, tubabwira ngo aho niho honyine ushobora kuba woronka amakuru agezweho aba ariko aravugwa hirya no hino mu bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi. Arugambira ushitse ngaha rero, reka nkwibutse gupyonda handitse sabone kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshe cyane, aho nyine n'ubusanzwe tugenda tugaruka kuri ibyo ngibyo nagiye ndababwira. Reka tuyatangurire rero, reka tuyatangurire ngaha muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi, ahazindukiye amakuru ateye ubwoba cyane. Abanyagihugu bagiye batandukanye rero bakomeje kugenda bavuga ndetse banashimangira yuko bakomeje kugenda n'ubundi bakomeje kugenda bagaragazwa neza yuko n'abaturage bakomeje kugenda bagaragaza neza yuko bakomeje kubangamirwa n'uburyo gushika none ibintu bikomeje kugenda biritwara mu gihugu cy'u Burundi, aho inzego zijejwe umutekano ndetse n'iperereza muri icyo gihugu zitakimenya kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse n'ubundi burenganzira bugiye butandukanye. Nyamara gushika none barabishingira ku buzima bukomeje kugenda buga mu kangaratete bwahoze ari umuyobozi ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse anafise ijambo rikomeye, ariko gushika none akaba ari umwe mu bantu bakomeje kugenda babaho nabi ndetse n'ubuzima bwabo bukomeje kugenda bumera nabi. Mu inkuru ya nabahaye mu ijoro ryaheze hano n'ubundi kuri no YouTube cyangwa kuri no mbonesha kure yacu, twagarutse ku buzima bushariye ndetse bunakomeye cyane bera bunyanyugwamo n'uwahoze ari minisitiri w'intebe ngaha mu gihugu cy'u Burundi cyangwa vice perezida uzwi nka General ari Guillaume Bunyoni. Uyu nguyu akaba yarahoze nyine ari n'umuyobozi ukomeye cyane wa polisi, akaba yarayoboye polisi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Gushitsa none rero amakuru dufise nyine nuko ubuzima bwiwe butifashe neza, ariko kandi bamwe mu basanzwe bakurikiranira ngaha ibibera muri kino gihugu cy'u Burundi cyane cyane imiryango igiye itandukanye yongeye kuzinduka yumvikana ivuga yuko yamaze gutahura amakuru. Hari amakuru yamaze kugenda ava rero mu bategetsi bagiye batandukanye basanzwe bafatanyije na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye urongoye iki gihugu cy'u Burundi, aho bakomeje kugenda bavuga yuko yoba yaratanze itegeko rikomeye cyane, itegeko rivuga yuko ata muntu n'umwe ufise uburenganzira bwo kuba yofata neza General ari Guillaume Bunyoni. General Neva rero canke nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ngo yongeye kurakara cyane nyuma yuko amaze kubona yuko uyu mugabo nubwo banzuye yuko ashobora kuba azofunga ubuzima bwiwe bwose, ngo ata kintu na kimwe mubwiye atigeze anahinduka, ku buryo nyine yamaze kugenda atahura yuko niyo yomurekura cyangwa yomugirira ikigongwe ashobora n'ubundi kuzongera akaba yogerageza kumuta mu kagozi. General Neva kandi ariko arabishingira kubigendanye no kuba uyu mugabo yaragerageje inshuro nyinshi kuba yomwivugana ndetse no kuba yomuhitana, ikindi no kuba yokuraho ubutegetsi nk'uko amakuru dufise akomeza kugenda tugera bivuga, ndetse biri no mu byo uyu mugabo nyine yagirizwa kuba yarakozwe ndetse agomba no kuba agomba kuzahanirwa. General Neva rero ngo yoba yaratanze itanga ubutumwa bukomeye cyane, aho gushika none itegeko ryavuye bukuru nyine rivuga yuko agomba kuzofatwa nabi, ariko kandi akaba agomba kuzapfa, agapfa mu buryo n'ubundi butunguranye, agapfa n'ubundi mu buryo busanzwe, aho azakomeza kugenda afatwa nabi, ariko kandi akaba nta muntu n'umwe uzoba iyo mwica, ahubwo ibikorwa agenda arakorerwa ku munsi ngo nibyo bishobora kuzomuhitana bifatanyije n'indwara yiwe. Bivugwa yuko rero
uyu mugabo asanzwe anafise ubugwayi bukomeye cyane ariko nanone ifatwa giwe nabi muri Ingereza nga mu gihugu cy'u Burundi rikaba rikomeje kugenda rijya ku rundi rwego aho imiryango igiye itandukanye yakomeje kugendera mutabariza irimo nka Pacifique Ninahazwe umurundi usanzwe abarizwa mu buhungiro ariko kandi akaba ari umwe gushika none mu basanzwe batabariza abarundi bari mu kaga kuko nyine bisanzwe bizwi nkuko rero amakuru akomeza kugenda atugeraho hirya no hino n'ubundi bamwe mu bategetsi bagiye batandukanye bakomeza kugenda bashimangira ndetse bakanagaragaza neza yuko bakomeje kugenda bategwa impungenge na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye mu gihe yakongera gutorerwa kuyobora icyo gihugu cy'u Burundi dore ko asanzwe anafise gahunda yo kuzongera kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Aha rero baheraho bavuga yuko uko byogenda kose batokongera kuba bomugirira icizero cyo kugira ngo nyine abe yokongera gutorwa dore yuko gushika none bavuga yuko ubuzima bw'abanyagihugu nga mu gihugu cy'u Burundi bukomeje kugenda bumera nabi ndetse bukomeje kugenda bunafata iyindi ntera kuko bikomeje kugenda bigaragara. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda bituma nga mu gihugu cy'u Burundi na bamwe mu bantu basanzwe bafatanyije na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye kurongora ico gihugu nyine bavuga yuko nabo bakomeje kugenda bamugirira ubwoba mu gihe bariko barabona abahoze ari abanywanyi biwe bahoze barakorana ariko gushika none bakaba baratanguye kurebana ayingwe ndetse bamwe bakaba bakomeje kugenda babaho nabi n'ubuzima bwabo buri mu kaga kubera nyine ibyo bagirezwa kuba borokoze. Gushika none rero amakuru akomeje kugenda havugwa amakuru akomeje kugenda aragaragara nuko abatari bakeya bakomeje kugenda bavuga yuko uko byagenda kose General Neva bagomba kumuvaho ndetse bakanamukuraho amaboko nyuma yuko bamaze kugenda bavuga yuko antakeza kiwe ndetse uko byagenda kose ngo inyuturano yiwe atari nziza kuko bikomeje kugenda bigaragara. Andi makuru kandi akomeje kugenda hadusumira turuka mu ngwano zikomeje kugenda zigaragara muri kino gihugu cy'u Burusiya nyuma y'uko Ukraine imaze gufata icemezo cyo kugaba ibitero bikomeye cyane imbere mu gihugu cy'u Burusiya nyine hari amakuru akomeje kugenda ashyirwa hagaragara n'amakuru ateye ubwoba n'amakuru akomeje kugenda akura benshi imitima. Leta y'iki gihugu cy'u Burusiya kwa Perezida Vladimir Putin bazindutse batangaza neza yuko abasirikare ba Ukraine bashika ku majana 270 bamaze kugenda bicwa umunsi umwe. Bamwe bavuze yuko nyine ari wa mujinya wa Perezida Vladimir Putin wari waratinze kuzamuka ariko ubu ngubu nyine wamaze kugenda uzamuka. Hari amwe mu mashusho ariko arakwirakwira ku mbuga nkoranyambaga muri iki gitondo nyine aho yerekana ibimodoka bigiye bitandukanye bya gisirikare ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye byatanguye kugenda birafatwa ibindi bikaba byatangiye kugenda byicwa ndetse biraswa bitwikwa ndetse hakaba hari n'abandi basirikare bari impande zabyo nyine batangiye kugenda bagarama. Uburusiya buzindutse butangaza yuko bumaze kwica abasirikare bashika ku majana 270 ba Ukraine bari mu ntara ya Kursk mu gihe abandi bashika kuri 18 bafashwe imiri. Ministeri y'ingabo y'Uburusiya yatangaje yuko abo basirikare nyine bafashwe ku munsi w'ejo hari ku itariki 15 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024 nkuko bikomeje kugenda bitugeraho. Ingabo za Ukraine kandi zatangije ibitero muri Kursk ku itariki 6 Myandagaro umwaka wa 2024 zigamije guca intege ingabo z'Uburusiya zashoje intambara muri Ukraine muri Gashyantare umwaka wa 2022. Yagize hati ejo haheze rero igisirikare ca Ukraine cyatakaje abasirikare barenga amajana 270 ndetse n'imodoka z'imitamenwa zishika kuri 16 zirimo rero ibifaru bishika kuri 2 ndetse n'ibindi bimodoka bigiye bitandukanye bikora ubwikorezi, imodoka zisanzwe 10 ndetse n'imbunda ya -22 kuko rero ikinyamakuru Staputsanike cabitangaje. Ministeri y'ingabo yavuze yuko kuva ku itariki ya 6 Myandagaro umwaka wa 2024 abasirikare ba Ukraine bashika ku 2300 bamaze kwicirwa muri Kursk, ibifaru byabo bishika kuri 37 bikaba byarafashwe. Yasobanuye yuko kandi ko abasirikare ba Ukraine bishwe harimo abashakaga kwinjira muri Kursk bifashishije imodoka z'imitamenwa ndetse na za pick
backup ububiko bw'intwaro bw'abasirikare ba Ukraine muri ako gace ka Yunakovake Sudoke ndetse n'ahitwa Miropolive no mu bindi bice bigiye bitandukanye n'ubundi mu ntara ya Sami ihana imbibi na Kurusaki ngo nabwo ngo bwasenywe ku buryo bukomeye cyane. Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky ku itariki ya 13 kana mu mwaka wa 2024 wari yatangaje yuko abasirikari babo bamaze gufata uduce dushika kuri 74 two muri Kurusaki. Umugaba mukuru w'ingabo z'ici gihugu rero avuga yuko ziri kugenzura ubutaka by'umwihariko muri iyi ntara bufise ubuso bwa kilometero kare 1000 cyose ndetse gushika none bushobora no kuba bwo kwiyongera. Zelensky ku itariki 14 kana mu mwaka wa 2024 yari yatangaje yuko kuva urugamba rwo muri Kurusaki rwatangura abasirikare barenga 100 b'Uburusiya bamaze gufatwa mpiri. Icakora nkuko bikomeje kugenda bigaragara nyine ibyo ari kugenda avuga bitandukanye n'ibikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa. Nubwo kandi ayo makuru ariko kugenda hatangazwa, ingabo za Ukraine zimaze igihe nyine kirenga ibyumweru ziragenzura ibice bigiye bitandukanye mu ntara ya Kurusaki, zaraye zigabye ibindi bitero mu zindi ntara z'Uburusiya nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Ibi bitero bigiye bitandukanye byatanguye nyine ku itariki 6 Myandagaro mu mwaka wa 2024 mu rwego rwo gushyira igitutu ku gihugu cy'Uburusiya ndetse no kugerageza mu rwego kugira ngo babashe kuba bokura ingabo zabyo z'Uburusiya ziri muri Ukraine babashe kuba bazikura imbere muri icyo gihugu. Perezida Vladimir Zelensky yatangaje yuko yavuganye n'umugaba mukuru w'ingabo zabo nyine amumenyesha yuko ubu ngubu bari kugenzura ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye ndetse anavuga yuko botanguye kongera gutera ibindi bitero bishasha, ibitero bikomeye cyane bishobora n'ubundi kuba by'umwihariko bishobora kuba byogera icyo bihindura. Ariko kandi gushika none amakuru akomeje kugenda tugeraho nuko amashusho hariko aragaragara ku mbuga ngurukana bumenyi ariko yerekana ingabo nyinshi zigiye zitandukanye bigaragara yuko ari ingabo za Ukraine zotanguye kugenda zirapfa umusubirizo, zatanguye kugenda zirapfa hato ndetse gushika none abatari bakeya bakaba bemeza neza yuko Perezida Vladimir Putin ubwe yivugiye yuko agomba kuzotanga isomo ry'urugamba ku buryo bukomeye cyane, ndetse gushika none akaba yaravuze aherutse gusaba ingabo ziwe yuko uko byogenda kose zotangura ibitero bishasha bigendanye no kuba bashaka kuba bobohoza ibice byose byamaze kugenda byigarurirwa n'umwanzi nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga muri rusange. Ibi byose rero birakomeza kugenda bishyira abatari bakeya mu rujijo mu gihe buri ruhande rukomeje kugenda rugaragaza neza yuko ruriko rukubita urundi ndetse n'urundi rukomeza kugenda rushimangiye ko aribwo ruyoboye urugamba muri ibyo bice nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Icyakora nubwo bimeze bikirore bivugwa yuko akarindi gatanguye kugabanyuka k'abasirikare bakomeye cyane bari basanzwe bari imbere mu gihugu cya Ukraine, ariko nanone ku rundi ruhande imbere muri iki gihugu cy'Uburusiya abantu bakaba bakomeje kugenda bahunga, abandi bakariko bashyirwa mu bihe bidasanzwe mu rwego rwo kugira ngo hatagira ushobora kuba yo kwangizwa bitewe n'ubukana bw'ibi bitero, aho hatanguye kugenda yifashishwa ibitero bikomeye cyane ndetse n'ibitwaro biremereye cyane bishobora kuba byogira ingaruka ku buzima bw'abantu nyine nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Ariko kandi reka mbabwire yuko gushika none muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hakomeje kugenda haravugwa ibitero bikomeye cyane bikomeje kugenda bigabwa mu bice bisanzwe biragenzurwa n'umuhari wa M23 mu bice byano mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu karere ka Rucuro nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga muri nk'uko bikomeje kugenda bigaragara ni muri Bashari ya Mukoto, agace n'ubundi kari kamaze iminsi karigaruriwe n'uyu muhari wa M23. Ariko kandi gushika none nubwo hariho gahunda zigiye zitandukanye zo kugerageza gusigasira ndetse no kuzana amahoro n'ituze mu burasirazuba bw'ico gihugu, amakuru dufise akomeza kugenda adushikaho none nuko uko byogenda kose imitwe igiye itandukanye irimo nka aba FDLR, aba Mai Mai, aba Zarendo ngo boba botanguye gutangura umugambi bombi boba
bahurijeho umugambi ukomeye cyane ushobora kuza gusiga nyine ngo bo ubwabo badashobora kuba bokongera kurasana, ahubwo bakaba bagiye gufasha imbaraga zabo zose bakazihuriza hamwe mu rwego rwo kugira ngo bohereze umuriro kuri M23. Bivugwa yuko rero uyu muhari wa M23 ukomeje kugenda nawo ugerageza kwigwanaho byanze bikunze, aho nk'ibitero byabagabwe ku munsi w'ejo bo bandanyije kuba bo byitwaramo neza, ndetse banagaragaza neza yuko bo banafashe intwaro zigiye zitandukanye, intwaro zishobora kuba zohindura ibintu. M23 kandi bivugwa yuko yaba ikomeje kugenda yifashisha zimwe mu ntwaro zikomeye cyane igenda yambura igisirikare ca Kongo cyane cyane mu bihe bigiye bitandukanye baba bagwanye. Bivugwa yuko rero Kongo yaba yarananiwe kongera gutangura ibitero bikomeye cyane bigomba cyane cyane byo mu kirere. Bivugwa yuko Kongo yari ifise gahunda yo gutangiza ibitero bikomeye cyane byo mu kirere, cyane cyane hifashishijwe indege z'intambara zaba izitagira abapilote ndetse n'izibagira, ariko kandi bavuga yuko bagize impungenge z'uburyo izo ndege zishobora kuba zo kwangizwa na misile zikomeye cyane. Iki gisirikare kiyobowe na General Sultan Makenga cya M23 ngo cyaba kimaze kugenda kibikaho. Ibi byose hakaba ari bimwe mu bikoma mu nkokora izi ngwano, ariko kandi hakaba hanakatajwe gahunda z'ibiganiro zishobora kuza gusubiza ibintu ku murongo, gahunda yashyizwemo imbaraga cyane na Perezida Joao Lourenço asanzwe arongoye igihugu ca Angola, nyuma ikaherutse no kuva mu Rwanda ndetse akaza gukomereza Kinshasa ku mugwa mukuru w'ico gihugu ca Kongo, aho yaje kugenda ahura n'abategetsi bagiye batandukanye ndetse banaganira kuri gahunda zishobora kuzana amahoro mu karere ndetse no mu burasirazuba bw'ico gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Perezida Joao Lourenço rero bivugwa yuko yaba afise umugambi wo guhuza abategetsi bombi, haba ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Kongo mu rwego rwo kugira ngo bacubye amakimbirane hashobora kuzavamo intambara yeruye, kuko imiryango igiye itandukanye itahwemye kugenda irabitangaza. Icakora nubwo bihagaze bityo rero na Tshisekedi ngo yaba yeremeye gutangura izi gahunda z'ibiganiro, ariko abanyagihugu nga muri Kongo bavuga yuko bahangayikishijwe ku buryo bukomeye cyane n'icemezo bavuga yuko leta yagifashe ihubutse, icemezo cyo kwemera gusenya umuhari wa FDLR, mu gihe leta ya Kigali ivuga yuko FDLR ari cyo kibazo gikomeye cyane nga muri Kongo, mu gihe leta ya Kinshasa nayo ivuga yuko M23 yo biterwa inkunga n'igisirikare cy'u Rwanda kizwi nka RDF arico kibazo cyane ku mutekano. Ndetse gushika none FDLR ikaba imaze igihe ikorana ku buryo bukomeye cyane na leta y'ico gihugu mu bikorwa byo guhangana n'umuhari wa M23, ariko kandi abanyagihugu bakaba bavuga yuko mu gihe ngo FDLR yaba iramutse isenywe koko ngo byo bari ikibazo gikomeye cyane, ngo byo bari akamaramaza, nyuma y'uko ngo FDLR ifise uruhare runini cyane mu kubaho kw'igihugu ca Kongo mu kurinda ibikorwa bigiye bitandukanye, byaba ibikorwa bya leta, hakorera abayobozi ba leta, inyubako za leta ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye birimo ibibuga by'indege, ibigo bya gisirikare ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibi ni bimwe rero mu bizondetse biravugwa hirya no hino ku isi. Ndabashimiye yuko mubana nanjye mu makuru n'ibiganiro mbagezaho hano kuri nombonesha kure yacu nayo yanyu ya Burundi News TV. Arubwa mbere ushitse ngaha handitse sabone kugira ngo ujye ubana natwe 5 kuri 5, mukomeze kumererwa neza mwese. Ndabashimiye kandi amaro y'Imana akomeze kubana namwe.